ndakumbuye video kabisa itagase yemeza abajinga bazano ngo million face tuntu ngo kunywa bia ubuterwe bwa magende tose. Okay, mwege muri wa Bantu boy urahuye na Big Fizzo, ikintu mubwira nishaye Big Fizzo? Ikintu cyambere no mubwira Big Fizzo nuko yokomeza urukundo afise kuba petit abereye kome papa muri Bantu boy. Kenshi akanatugwiza n'ama collabo international kubaririmbye bo hanze. Uwo vuga yuko Big Fizzo ari king wo muri Buja Flavor yo bayihenze. Iyo bayihenze gose. Satubi niwe yagaragaje ko umuziki ushobora kuba akazi, ukawuguramwe imodoka, ukawuguramwe indege, ukabicyamamare kubera umuziki mu. Wemera Big Fizzo nishaye? Yo ni vyinshi. Ego. Nivyahe? Kwambara, kuririmba, kwicisha bugufi. Agitangura kuzura umuziki, aropora mu Kanyosha. Siriyazi hari ahantu nkunda cyane yatweretse yaho rakorera repetition. Impora ngenda nkayicara nkaraba. Nta muntu yaramuzi, nta nuwarazi ko azoshika ku bintu biraho. Ni Satubi bavuga yuko aheruka gusinyira ifaranga vyinshi kandi nubaguma mu brand ambassador mu mashirahamwe atandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twe natwe tubifise hanze. Warayibona? Nivyahe? Ntabiyuzire bo twe twasinye hanze. Wo hari ngo tuje kuri phone. Antuka ubu ariko arashikira indoto ziwe. Nkuko yanavuga ati ndafise indoto. Zuko nzobona ama society ama companies ariko arizera umusitari w'umurundi amuhereza akazi ati genda kabisa utu branding hariya na hariya. Afana rebo ata address ifise. Afana rebo ata address ifise ni nk'abaro ni nk'ikirobere. Ikirobere nico kidafise address. Ile bitagira address ni ya. Ya Empire sinzi kinaba. Empire Avenue office yaho. Nahari hose haturi hose ni muri Empire. Aho duhagaze hose ni Empire. Nimba nkunda Satubi. Ndamukunda kubera ibikorwa vyiwe. Ni umusitari wa mbere yituma kandi azi gukoresha umwanya nubwo yiko akora cyane niko navuga ko atumika nukuvuga ikintu ngira nkore kimwe ndaza kuvuga ati Empire muduze urutoki Bantu boy muduze urutoki kugira ngo nshobore kubona wiki ibintu bimeze neza ari bamaze kugenda ndabikore canke mwese muri aba Empire aba Empire tugira uku aba Empire niwo gusa Bantu boy muri bangaye Hello everybody wapenzi watazamaji wa Burundi Kingdom TV, najua kama mko wengi sana mko mnatufuata kupitia mahali pengine mne formidable tunable admirable considérable meshafanya subscribe comment share Big Fizzo Mugani Desire Gikundiro Big Farias ama Bantu boy ndazi yuko abamukurikirana canke abari hampande bibi bariko baramubwira ati biriko bigenda kunuku canke Satubi satura mabafre hariya muri Empire Avenue ko ba Bantu na ba Bel Nice mukanya tugira tuyage no vuga n'abafans hari kibanza twumvise yuko kirimo no vuga abafanzi bayo matima abiri ba Bantu boy hamwe na Empire nibo tugira tuyage mu kanya mushobore kumva novuga ivyo bashobora kuba bavuga twumvise yuko ariko ravuga menshi muri ayo matimu abiri n'abasanzwe bari muri ayo matimu mu kanya tugira ngo tushobore kuvugana neza kubijanye na industry ya Buja Flavor canke 257. Yes cameraman twende. I think kazi iko nzuri fresh. Okay, ndabona yuko hariho n'abafisa manu zema madrapo hariya ya Bantu boy. Hawa jamani hatari sana, itakuwa ni fire sana. Oyo everybody. Mambo vipi? Wewe ambaye drapo rya Bantu boy. Wana sanzwe ndumu Bantu boy. Uri mu Bantu boy? No kunyo biri koko. Biranise kuri Bantu boy. Je nabona ngahe inyuma hariho Umu Empire nawe nuwaye. Usangwa afana Empire. Aba bose afani repo ata address. Afana repo ata address ifise. Afana rebo ata address ifise ni nk'abaro ni nk'ikirobere. Ikirobere nico kidafise address. Ile bitagira address ni ya. Ya Empire sinzi kinaba. Tuzi ni Empire Dimari none babimaraba. Bariko baravuga ngo egeragago zo tuvugane. Bariko baravuga yuko wowe ufana inuzenye itimu itagira address. Nivyo canke sivyo? Eske wabonye hewe itimu itagira address? None ndaguha 5,000 unjana aho hantu Empire iri. Turabe ko wafise iyo timu yawe ifise address
umaze gushikayo kangahe iyo maze gushikayo umaze kuja gutora y'ubufu kangahe uzoca kuri ntuza nacho oya nacho rindira gatoya fresh brother Safi man. fresh Safi kidogo. wewe uri mu empire cyangwa uri mu Bantu boy Jewe ndi mu Bantu boy azi ibintu by'umuziki ariko uretse gusaba no ko baharira mu bintu bitagira akamaro byo kumenya ko empire ifisa ikore nta idakorera kandi nk'umufana w'umuziki ndundi tuba dushaka umuziki ubereye gusa. brother nawe ya je numva Bad Boy yemera muri aba Bantu boy batatu ku mu empire umwe brother uri yemera sana ni nkewa kubera iki wafanye Bantu boy kwa nafanye Bantu boy umuntu wese azi umuziki ategerezwa gufana Bantu boy kuko Bantu boy ni ifise umuziki wa mbere ha mu Burundi ni ifise umuziki wa mbere ha mu Burundi gusa kenshi aba empire baba bashonje nako no mutipe none kubera iki mutamugabaniza mwege bibe bimeze neza turamubwira tumuye mugabo ko kinzu gaba empire ngo ntibashaka kwegera aba Bantu boy raba na Double J none ko yavuye hajya vyibushe raba ukuntu hameze ariko Double J menga yinjiye muri Bantu boy asanzwe avyibushe oya yari ameze nabi hari ukuntu izuru itari gororotse brother egera ganga hatoye ninde yamuhaye revelation yo kuririmba uziwe ko ijya revelation yo kuririmba yayikuye he abaririmbyi bose bireveye kuri Fariyazi nacho kugira ngo tuvugane neza rero turabe kamera tuyage neza mwege numvise harimo aba Bantu boy harimo n'aba empire kugira ngo uyambwiye we nabona ni fresh uyambwiye yuko ari mu Bantu boy yavuze icyatumye aje muri wowe kubera iki wagiye muri Empire Avenue kubera iki ufana Empire Avenue seriously nimba hari umustar azwi ku isi y'u Burundi muri East Africa kandi afise ibikorwa ari karakora bibereye ijisho ni King Satellite ni na mamoko kano kanya ugomba uje kuri Fibi ni wasanga uwundi mustar ari karavugwa muri ntuze mu Burundi atari Satubi ucumunzaniro wundi ndamura yes reka mpagarikire kuri kinyenu yari karavuga turazi yuko Big Fizzo yatanguye umuziki kuva kera turamuzi hari abakora mu biro bitandukanye bamufana bakiri batoyi ni Big Fizzo yakoze umuziki kuva muri za 90 akora umuziki kandi byagenda neza ariko ni Satuba utanguye vuba benshi baravuga yuko Satuba ahubwo ashobora kuba ari umuntu adasanzwe kubera ko ngaha mu Burundi bariko bararaba ni numero 2 ni Bantu boy Empire Avenue ngira nuko nyene Empire nta address ne tuvuga yuko iyo reba tayiriho kuko nta hantu ushaka kuyibona nta address ifise ni nk'ikiroberi natwemereye ko ikiroberi yaforomye hama tubimenye ariko Satu barahari Satu barahari tumwemera nk'umuririmbyi mugata adafise rebo canke atari muri rebo ariko ikintu wemera kuri Satu ni giki ikintu nemera kuri Satu nuko ndamwemera yuko ari umuririmbyi w'u Burundi ndamwemera nk'umuririmbyi Satu barakora Satu yavumye ku byinshi kuri mukorogo ubu munwa wufise amaranga 3 none bamaze ko ari umuntu afise irangi rya shokora mu Burundi ni Satu samahera araremje ijya mukorogo bisigura ko afise amahera menshi ako Satu ntiyiyemera ngo yemeye n'urukoba rwiwe manzu urabe je ukuntu usa nta mukorogo nisi brother tuvugane gatoyi nimba nkunda Satu ndamukunda kubera ibikorwa vyiwe ni umustar wa mbere yituma kandi azi gukoresha umwanya nubwo yikora cyane niko navuga ko atumika ariko reka tugende bukebuke byaravuzwe yuko Satu satura amabafu aheruka gusinyira 500 million iyi nkuru warayironse niyo canke siyo natubarira jewe narayironse mugabe ivyo amarezo sosiyo ababwira vyose ntimuze muvyemera sivyo kuko ku marezo sosiyo hari abafata 5 million bakayitransforma en 500 combien nkuko Bface yabivuze ati uguze ikirato ca 2000 acavuga ngo yambariye $2000 rero ni kuvuga ko bamuhaye 5000 no siko nshatse kuvuga wowe uri mu Empire kandi wo ku mutima Satu yasinyiye kano kanya sino yashirako ngo naya kuko nta official yigeze atangaza wenyene ku giti ciwe wavuga ati official nasinyiye miliyoni zinizi ni vyabuzwe n'abantu hari bavuze 100 million hari bavuze 500 million mugabo by'ukuri byo tuzi ko araheruka gusinya contrat na Crown Royal nk'umu brand ambassador wayo araheruka gusinya contrat na Assurance Big nk'umu brand ambassador wayo n'ayandi ma societe menshi kabisa antuka ubu ariko arashikira indoto ziwe nkuko yanavuga ati ndafise indoto zuko nzobona ama societe ama companies
ariko arizera umusitari w'umurundi amuhereza akazi ati genda kabisa utu branding hariya na hariya na hariya. Indoto ziriko zirabukuri. Ziriko ziraja ahere. N'umuntu arota. Oya jewe cyo ndakubaza ivyo yabisinye kugira abo mudeje canke yabisinye kugira abo mukozi. Ariko reka tuje mukuri umuntu asinyiye amafaranga akaba mu brand ambassador ni terambere ry'igihugu kubera ko abantu baca bagira jalousie. No terambere ry'igihugu nibihe bice bija mu gihugu mu kiga ca leta. Umuririmbyi ni wowe uvuga yuko umuririmbyi amaze gusinya contrat muri company kanaka atari terambere ry'igihugu. Je siniko ndagufata neza nushaka kumbwira ko umuntu asinyiye amaraka 5 reka dufate ko ayo mantuze yose yagiye abera mu brand ambassador ko yaronse amera menshi. Nijya yarose kubona clip ya Satubi. Clip ya Satubi. None nimba ata clip uheruka kubona nta kindi gihugu urabona igikorwa ugira uharire ko atagikorwa Satubi. No umuzinye ndakubwiye YouTube yakuri YouTube channel uraba indirimbo irikirariza abanyekenya ariko baravuga bati iryo jwi ni ryahe urayizi wewe reka tugane genda urabe muri Kenya kano kanya bariko barabaza ati iryo jwi basavye akapera iyo ndirimbo ya akapera yayo indirimbo bayita ucuduha akapera yakoranye na ntuze na Bahati from Kenya urabyumva yaramaze gusohoka yarasohotse iri out kuri YouTube genda uyirabe tigirira akapera ibyo nibisanzwe kuko isohotse vuba naje nayo ndafata sawa ntaco reka tuyage reka tuje muri Bantu Boy abakunzi wa BK TV ariko baradukurikirana biheruka kuvuga yuko kiri kwa hamwe na Double J baheruka kuva muri Bantu Boy kino gihe mbere hariho n'abariko barabona yuko ku muririmbyi asanzwe muri Bantu Boy yitwa Dramati agira sohokero no vuga EP y'indirimbo no vuga zigera kuri zingahe hamaze no kugaragara yuko ibikorwa bigiye kugenda neza ariko ni benshi bavuze yuko Kiriku reka mvugane nawe Bantu Boy byavuze yuko Kiriku na Double J bavuye muri Bantu Boy kubera ko Big Farious canke Bantu Boy yabuze amafaranga yo kubahemba. Oya ntiyigeze abura amahera yo kubahemba n'agasunuzo yarashira ko mbere kerekeye ko kumushahara nkuko bimeze barya bapeti hari amakosa bakoze ko hajya ntibari kwirukanwa canke bareke kongerwa contract amakosa bakoze urya muvyeyi Farious twomwitwa nk'umuvyeyi yari yabareze neza urabona ko n'umubiri n'ukuntu bambara uko bafungura uko batembera asha wamenga bavuka Londres ariko ntagucire mu menga vyavuzwe yuko si Big Fizzo yabirukanye ahubwo nibo bansenye gusinya contrat base gusinya mwe murazi icabitumye ko mupfa kuvuga barya nuwe yase kubasinyisha bivanye nuko ari amakosa reka manze mvugane n'aba Bantu Boy iyi nkuru niyo sanke si oya nukuvuga ko we nkaho uri umujournalist uremeza neza ko Big Fizzo babuze umushahara hemba bajapetse ndiko mvugana n'aba fans wa Bantu Boy n'aba Empire wowe uri mu Bantu Boy je ndi umujournalist nta muntu ambaza uri mu Bantu Boy ubu ufise no vuga amakuru menshi yo muri yo timo wewe wibaza yuko bavuye muri Bantu Boy kubera ko kubura agafaranga canke habaye nukuvuga ko Bantu Boy yaravyerekanye neza irasohora urupapuro rwemeza neza impamvu yatumye bava muri Rebo iremeza ko kontra zabo zaheze iranashaka ko babasavye kongera kuganira andi masezerano mashasha abaririmbye baravyanga rero mu gihe iyo bavyanse hacamo kugenda kubiri rero niyo mpamvu je ndemeza neza ko atandi makosa yo bahari uretse gusa ko kontra yo bayaheze ibiri nyuma y'ivyo navyo Fizzo tuzomwegera tumubaze nkatwe bw'abafanzi biwe bakunze umuziki tumenye ukuru kwariko yes vyaravuzwe yuko Big Fizzo igihe agenda mu gihugu ca Tanzania yagiye gukora ijya movie ijya film yari kumwe na bajya ba Awilo Longomba n'abajya bandi vyaravuzwe yuko igihe ava ngaha mu gihugu afata indege yerekeza hariya team Bantu Boy bajya ba Kiriku hamwe na Double J batigeze bamuherekeza vyaranavuzwe yuko no mu gihe yari hari nyene mu gihugu ca Tanzania batigeze bagira post y'amafoto ari hariya n'igihe ataha ku kibuga c'indege ntivyagaragaye Double J na Kiriku bagenda kumwakira vyaravuzwe yuko ariho no vuga havuye ishavu oya hari ibintu byose umuntu akora kugira abandi ntibabipostinge ivyo ndazi ko kenshi baba bari kumwe niyo diri kuyironka bose baba bari kumwe bose barabizi bafise impamvu babikoze urazo bivuga ki jewe kuri ico jewe ujya mutama ndamwubaka ndamwubaha gose je nizere yuko kuri ico onye bajya bapeta ahubwo sinuvuga no bavuga uravye nka Kirikaho yamukuye naho yaramugejeje biragoye kandi bisiga umutwe ahubwo araraba yigeruke sana
mu bisanzwe nka je nk'umufana w'umuziki ndundi yaradekonye cyane kwirukana abajya petit bakava muri Bantu Boy bariguma muri Bantu Boy ko Bantu Boy abantu yasubirije Musamariya bajya ntibazokwigira bakora ibikorwa nk'ivyo bakiriko na Double J bakora bazokwama bari inyuma Bantu Boy ahubwo igiye gusubira inyuma ufatira kuki kugira ngo ushobore kuvuga yuko ujya ntuzenye Musamariya ava hariya mu ntara ya Rumonge aje gukorera hariya muri Bantu Boy yuko atazohava kora ivyo Double J na Kiriko bahora bakora nivyo ufatira ko ko mu bisanzwe Musamariya nubwo bazanga habuja nta ndirimbo zitatu zabo benshi usanga bazi no muri abanyene barahano ubwo bazativuga indirimbo zibiri za Musamariya ntibakubwira ntibazobazi Deja Musamariya nta kintu arasohora ari muri Bantu Boy ariko nagomba mumanze mwihweze neza igihe Bantu Boy yatangura kubaho Kiriku ugenda urabe indirimbo ziwe nta mnumwe yarazizi nabagiye kumumenya kubera ari he ari muri Bantu Boy bajya ba Musamariya na Dramati bajya mutegerezwa kubamenya ko Bantu Boy ni ikintu kinini iyo ugiyemwo barakubaka ukagiriza yes ariko tugiye kuri Double J ni Double J yakoze muri MA Production novuga muri e-commerce service yari sanzwe irongoye na Ikorikiza Aruna mu producteur yari Amiri Pro ni Double J yarasanzwe ari hajya kandi akora indirimbo ziryoshe za mpakanya n'izindi ariko nibaza yuko Bantu Boy niki kimubona ya Maria Double J muri rusange ugiye kuraba nta video yari bwigera akora Double J n'abantu bamva indirimbo ziwe ntibari bwumve ukuntu ntibari bwarabe ukuntu hasa ubu Double J bari no hanze bari bamaze kumumenya kubera yari yatangwe gukorerwa ama video yes Musamariya ngo ntacaze gukora muri Bantu Boy Musamariya ni umuririmbyi kenshi arazwi mu ntara ya Rumonge bivanye n'uburyo bwiwe ukujya n'umuririmbyi yakuze kugira aronka amahera y'umuziki bisaba ko agenda gushibigazi agapagasa ibintu by'ibibobo bikamumoragura ariko ahagiriye muri Bantu Boy benshi twatangwe kubona amaposti yiwe ko afise concert za Rumonge aho ziri hose tuba tuzizi iryo nirindi zina tangwe kuzaragira Bantu Boy ukuntu imeze iguha izina ikaguhindura ubuzima vuba rero bugiye guhinduka okay brother wewe muri Empire Avenue nkakumye urahuye na Satubisa turamabafre ijambo mumbwira nijya kano kanya ikintu ca mbere no mubwira naduha ikintu gishasha je numva ndakumbuye video kabisa itagase yemeza abajinga bazano ngo million face tuntu ngo kunywa bia ubuterwe bwa magendo tose indirimbo toka oya wewe uri mu Empire wahura na Satubisa mubwira iki muri kano kanya bana ure ni mtama wangu mheshimiwa uje yakoze izina yarashikanye umuziki ndundi aho tutari bwabone kure niyo ariko hari wabajije ati mbe Empire Avenue ikorera he office ya Empire Avenue ni he Empire Avenue office yaho nahari hose haturi hose ni muri Empire aho duhagaze hose ni Empire ikorera hari hose mu Burundi n'ahandi Empire uyisangaho okay mwege muri wa Bantu Boy urahuye na Big Fizzo ikintu mubwira ni cyayi Big Fizzo ikintu cyambere no mubwira Big Fizzo nuko yokomeza urukundo afise kuba petit abereye kome papa muri Bantu Boy agakomeza uko rukundo aha mu muziki ndunuka gumana kanovera kenshi akanatugwiza n'amakorabo international kubaririmbye bo hanze wewe nicaye cyatumye ushobora kugira idarapo rya Bantu Boy kuko ndabona yuko n'ibintu bidasanzwe idarapo rya Bantu Boy kuko jewe Bantu Boy ndayikunda cyane bivuye ku mutima niri drapo riravyerekana murabibona niba ke bashobora kugira ibi nibaza yuko ari urukundo rudasanzwe mu bindi bihugu iyo umuntu yambaye n'umupira wa Samsung bisigura yuko iryo shira hamwe riba muhemba wowe ikintu maze gukora muri Bantu Boy ni igiki uretse ubufana ikintu maze gukora muri Bantu Boy indirimbo zabo ziranduhura icambere ikintu cyambere ziranduhura zikandemesha zikanamanura yes ibi ni biganiro novuga bikurikirwa n'abantu benshi baba muri Empire Avenue canke muri Bantu Boy ndazi yuko ni Big Fizzo iyi TV yikurikirana ni Satbi canke ba Very Nice canke ba Bantu iyi TV yikurikirana cyane BKTV dufate yuko Big Fizzo ariko aradukurikirana ni Big Fizzo we kubgawe Big Fizzo kwizina giyiwe ubona amadefo yiwarayahe mu muziki ariko arakora Fariyazi jenge kubiraba ku madefo y'ivyo genda mubona jewe nta defo ndamubona ko jewe mbona ivyo akora kakora ibintu amanjije guharura defo ubona kuri Satbi
defu mbona kuri Satbi deja Satbi ariyambiza mukorogo akagenda aravuga yuko afise rebo iyo rebo none tuyiharure karinka no nka wewe ndagwe bitanu njane muri Empire je nta nahonzi ya nukuvuga cyo mbona Big Fizzo abenshi bazi ko afise amakosa menshi ku muziki ndundi gusa kwa kagacerere kiyo ka Big Fizzo kariko kazana ibindi vyiza biri imbere rero je nizeye ko Big Fizzo nta muntu mwabura amakosa afise ngira ari ndani muri we sinzi sino yavuga mugaje ku vy'umuziki ndabona ko Big Fizzo nuze ya MT number 1 no yavuze ko atarimwe mu bantu bazokwemeza neza ko umuntu yagize icamara mu muziki yapfuye nanje ndi ndafatanya nawe Big Fizzo kabisa ni kimararungu mu muziki ndundi. Yes, umaze kugira idarapo n'ikintu kidasanzwe abari yindi sura. Team Bantu Boy hano yifashe gute? Team Bantu Boy murabibona nitwe turi nabeshi ngaha yego. Team Empire umviriza mwadukubise surprise na John ndabegeranya bafise abarenga 5 kuko Satbi numuririmbyi buri wese yo mukunda Satbi abafana bi barabironderera uravyumva niwe yihamagariye abafana abakunzi biwe kumukunda agitangura kuzura umuziki aropora mu Kanyosha Siriyazi hari ahantu nkunda cyane yatweretse yaho rakorera repetition impurangenda nkayicara nkaraba nta muntu yaramuzi nta nuwarazi ko azoshika ku bintu biraho mugabo kano kanya nimba umusitari wa mbere yikwegera abakunzi biwe ni Satbi wanagiye kurorera konsere yiwe uvayo wamukunze kuko agukorera ibintu ushaka akabikora uko ushaka n'umuntu arabuzuza hari abandi aba Empire nimuze ngaho imbere ya kamera turaba wowe uvuye gukora examen uri mu Bantu Boy uri mu Empire je ndi mu Empire Avenue kubera iki gufana Empire Avenue jewe Empire Avenue ndayifana kubera ibikorwa vyayo ivyahe Satbi umuravye n'umuntu Satbi yitonda kandi n'umuntu Satbi agomba gushika kure agiye bukebuke n'umuntu atagomba kwiyerekana yuko ashobora kugara nkuko ndabibona muri Bantu Boy agomba gushika kure yitonze bukebuke agashika kure kubwo indoto ziwe akapera y'indirimbo ya Satbi wobuzi Satbi agapoera kiwe kindirimbo yiwe no banzi akapela ndirimbo ziwe inzi ni nyinshi ni stile ya kungufu man Satbi kapoera canke kapera Satbi vyose arabishoboye kuko n'umuntu yitonda hajya kugira ushike kure oya kugira ushike kure ugenda bukebuke ariko je nagusavye akapela wazicyarico akapela no kuvuga nshaka yuko dufasha kuririmba indirimbo ya Satbi wobuzi uvuze indirimbo imya Satbi wobuzi wo turirimbira ndayizi indirimbo ya Satbi nkunda ndakunda indirimbo ivuga izina kakumbaza indirimbo ya Satbi reka ndayizi none ko reka tubwire yumvira afise nyinshi arakora umupeti ndakunda manze muri ndira manze avuga heze twende ndakunda indirimbo bitwa ni wewe wantwaye umutima hanyuma nkakunda n'iyindi kamaye ndakubwira izo nkunda ndakunda n'iyindi no love kuko no love yashitse kure cyane ndakunda n'iyindi bitwa nyerera ndakunda n'iyindi ni nyinshi kweri umupeti arakora cyane turirimbire kamwe muri izo agomba kugera kure kuko uyu umuntu afise ibintu bimunezera simpaka abiserewe kuko no ku mutima biragirane biraboneka no kumwegire mwaravuga biraboneka yuko yishimye rero Satbi je ndamufana sino ndakuvuga ibikorwa vyiwe sawa urakoze cyane okay biravugwa yuko novuga Big Fizzo nka kumye yovana na Edith Stein ni Big Fizzo mubona yo shabaho gute Big Fizzo ubundi bwo yarabayeho kandi ugiye kuraba Edith Stein ugiye kuraba muri agenda yabo y'ubuzima bakoze ni love yo kuva kera uretse gusa ko Big Fizzo abasarazi ko bamye bakunda utudemu yagenda yikubita akademu mugabo friend of byaravuye batora inzira
nubako ataraza Stain mu buzima bwiwe Fizzo yarayiho kandi naho yogenda Fizzo yoko mariho ariko sijo nifuza yego reka tuje muri Empire Avenue wewe mwebwe murakurikirana umuziki murawuraba nka kumwe novuga Big Fizzo yovana na Edith Stain ingorane mubona zoba nizahe none Big Fizzo ntiyarongowe ntitubizi ibaze umugabo ataye urugo yagizene Big Fizzo yagizene yarongo niko atari bwarongore none ko atari bwarongore none atararonka Edith yarongowe ivyo tuzi manager wiwe ni Edith nubwo nimba ari manager agutaye wowe usubira kubaho gute nuco uja mwibarabara none mu bisanzwe twe turaraba Fizzo ubuzima bwaho buhagaze naho bwahagaze hambere biratandukanye kubona Edith kuva Edith batari bwabonane kurazi nibirebire Fizzo yakunze Edith kuva kera amiruka inyuma ivyo turabizi akanka muga Edith yaravuze ati reka ndamuha amahigwe twubakane mu nyuma yaratembera abona isi uko izunguruka mu bisanzwe Fizzo bivanye n'uburyo ahagazemo si burebure ditamutaye yoca kure yosubira inyuma Fizzo ariko ububagize umuryango umwe n'umugabo n'umugore barabana kandi imbere y'amategeko birazwi mugabo batandukanye bagashwana gatandukanya Fizzo umuziki we wosubira inyuma kuko support afise iva kuri Edith waruvuze nariko ndakubwira nti divorce zirabaho nk'ubu yofatanwa nk'akagafe kanaka gatuma amusaba divorce bikaramuka bibaye ngombwa kwisinywa bigasinywa Edith bakavana sire certain ko Big Fizzo yosubira inyuma ariko n'amasorti bataratorana yari make Fizzo yagira ariko wibaza yuko Big Fizzo yateye imbere kubera Edith kare ntiyarateye imbere yarazwi sindaguhenda Fizzo kuko naje Fizzo nakuze ndamwumva nakuze subiramwe ndakumisinze indirimbo ziwe ndari ndazizi kabisa sindaguhende mugabo seriously yamye ari umustar nyene ngaho mwisite mwirigara bajya bawana vesi kikosi ibintu by'uburape byo kwinezereza nyene atanguye kumenya iforo y'umuziki kumuziki arakazi ariko Satubi yinjiye muri game Satubi niwe yagaragaje ko umuziki ushobora kuba akazi ukawuguramwe imodoka ukawuguramwe indege ukabicyamamare kubera umuziki Satura mu bisanzwe ikintu tumukundira ni kimwe niwo mustar ngaha mu Burundi amaze kujya amahera menshi akuye mu muziki kuko icambere niwe afise amakontra menshi niwe agerageza ngo amakonsere menshi niwe usanga ariko araronka amahera menshi muga Fizzo ntuhari apana Fizzo nyereka kontra Fizzo amaze gusaba yatubeshe ngo agiye gukora amasinema isinema ziwe yarazikoze mukaje ntaho zizomushika Fizzo n'umustar mwemera niye indirimbo yiwe maze no gukwiza basi na views zirenga wisamire nani iyo mugabo nguwo Satura arafise indirimbo zishobora kuronka ama views kuko umustar ni views umustar ni views nico kintu cyambere none bariko bagira abastar kintu cyambere baraba umuntu akwikiranwa igituma Satura asumbya Fizzo Satura arazi imbuga kumbuga vema ebana arakora ibigati wovuga yuko Big Fizzo ari king wo muri Buja Flavor yobayihenze gose yobayihenze gute ko ico yobayihendeye ko mu bisanzwe Fizzo umuziki we turawuzi kare avuga yavuye ngagiye mu Faransa Satubyaga yari ngaha mu Burundi yarakoze birashimwa akoze Fizzo nawe ni yari mu Faransa yarajugumiye avuga ati nkagumino Chenda pfuye umuziki ndawuhevye. Aba bajama ariko baraponda cyane. No kuvuga aba bajama ndiko ndabaraba neza mu mitwe yabo sinzi ko bakwije. Ugiye kuraba neza. Ariko ntidutukane imbere ya kamera hajya. Oya sugutukana gusa no kuvuga ukuri kuntu. None abantu bose ni mubibona ko batakwije. Uko nushaka kuvuga ko Fizzo atari umuririmbyi. Hama uri kuvuga ko mu minsi yahera zanda kumisinze waziririmba. Amugashobora ko atari umuririmbyi. Aha mu mutwe cyacu tukutwara kwa Rogent ndatuma ko ambulance havize. Mugabe ivyo nta ngorane. Uwo Satubi bavuga, Satubi yakuze ari umufana wa Ntuzeya wa Fizzo. Akunda indirimbo ziwe amakonseri yiwe yarataha. Mugabe wewe nk'umufana, Satubi gwa aremera ikibanza arimwo imbere ya Fizzo. Ujya Fizzo ni ntagereranywa ngaha mu Burundi. Kujya Fizzo yubaha Kidumu. Kandi kujya na Kidumu yubaha Fizzo. Rero je simbona nk'aba bahunga
igituma baza bambura agateka k'umuntu. Yes, murakoze cyane. Reka tuve ku vya Empire Avenue canke muri Bantu Boy dushobore kuja mu muziki muri rusangi. Umuziki muri rusangi mubona amadef abaririmbyi mubona baririmba batabibereye ni bande ariko bari hit. Natasha. Yeah, Natasha. Ufatira kuki? Ntavyazi. Kuririmba ntavyazi Natasha. Wapi nasubire kwiga. Defo ubona kuri Natasha niza. Ni nka zose. Aha. Reka tugende ku bantu uze ku bandi. Ego. Je nkubaza nk'umurinzi w'umuraperi ariko akiri underground. Igira hagatoyi. Nk'umustar w'umurinzi akiri underground ku zina rya Mani J. Ngiye kuri Sanzura umustar. Ego ndakunda. Akapela. Banyita Mani J aka Babara, ndo maana sina mitani ila haniko mkari. Mnapenda kusema kwamba sisi hatuwezi, ila leo ni mapema mimi nakuja niwawashe. Usikate tamaa juu ya zenye niko natenda, lakini siku moja utakuwa unaniheshimu. Asante sana Nuwa. Okay, twariko turabaza duti hano muri Buja Flavor umuziki kuno mubibona abaririmbyi baririmba ariko batari babibereye kandi bakaba bari hit n'aba. Giye kuraba. Ofete zina muririmbyi wese amaze kugira talent yo kwerekana tala yiwe yo kwashoye kuririmba. C'est-à-dire ko abashoboye kuririmba au moyen possible buri muntu wese agira amahitamo kandi ni competition kugira umuntu wese agere kucagera ahubwo je ngiye kuraba bose nabyo ati big up sana ariko a côté de cela abo baririnzi bamaze gufata hit tofata nk'abari muri Empire Bantu Boy ba Bifesi abo kudugo ko nk'aba Fabi Love nikiye kintu bariko bagaragaza ku muziki usivye kujabuka mu bindi bihugu mpuza makungu nka Congo, Tanzania n'ibindi bihugu ko za Kenya kugira ngo turabe hagati y'abandaground bakiri hasi niyihe vision baheberekana ku ma talent yakiri hasi kumenga ariko arazicinyiza ori yo kuziduza nkaho mwariko muravuga ati Kiriku na WJ yamaze kuva muri Bantu Boy c'est-à-dire que inyereri zabo bariko barazizimya cyane yamaze guhagarika umuziki wabo. Ego nawe abaririmbyi bona uyu muririmbyi vraiment na hari hit je ndabona yuko adashoboye. Nace ni Natasha. Ufatira kuki kubera iki myezi muvuga Natasha? Mufatira kuki kugira muvuge ko Natasha adashoboye? Natasha ari hit no muri kino gihe twumvise yuko ari mu gihugu ca Tanzania mu bindi bikorwa. Natasha ntazi kuririmba. Igituma ari kuri hit no kubera hari izindi nguva akoresha n'amahera. Bakunzi ba BKTV ariko baravuga yuko hari hitandukaniro riri hagati ya Empire Avenue na Bantu Boy benshi bariko baragerageza kubishikiriza imbere yanyu. Hariho n'abariko baravuga yuko ngo Natasha ngo naharirimba ngo nahari hiting ibintu bitameze neza ngo kuririmba ntavyazinga ariko akoresha izindi nguvu myoza ko Natasha akoresha niza. Natasha tu ahagarike konona amahera y'umugabo. Ego areke konona amahera y'umugabo wiwe kuko ndabona umenga Natasha nta ngoma nimwe afise je inyanspira. Ego kabisa. Ego. Nta ngoma nimwe ishobora kubikwinspira. Imama ngo zacumba, imama za koriki. None ivy'ubugari bija mu macrip. Kubugari ari muhira. Sister wako fans. Tuongee kidogo. Karibu imbere ya kamera. Wowe uri mu Bantu Boy cyangwa uri mu Empire Avenue? Agenda mu Bantu Boy. Kubera iki gufana Bantu Boy? Ndayikunda kuva imyaka Big Fizzo. Ego. Ikintu wemera Big Fizzo ni shahe? Ni vyinshi. Ego. N'ivyahe? Kwambara, kuririmba, kwicisha bugufi. Ego. Satubi bimeze gute mubona gute Satubi? Oya, ntanderagira vraiment. Ntanderagira? Ufatira kuki kugira ngo ushobore kuvuga yuko Satubi atanderagira? Ndakiguhere gituma gifatiyeko. Wora mwibuka Satubi gitangwa aririmba neza. Mugo amaze kubona ko ashitse hejuru acatangura kwishira hejuru. Agomba gufata bari hejuru wiwe ngo abashire hasi bitagikunda. Ego. Ariko ni Satubi bavuga yuko aheruka gusinyira ifaranga byinshi kandi nubaguma mu brand ambassador mu mashira hamwe atandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twe natwe tubifise hanze. Warayibona? N'ivyahe? Ntabiyuzire bo twe twasinye hanze. Wowe hari ngo tuje kuri phone. Okay, hari ikibazo. Okay, hari ikibazo nabajije abandi ndababaza ati amadefo mushobora kuba mubona kuri Satubi. Wowe nka defo wowe uri umukunzi w'umuziki mu Burundi. Amadefo na kuri Satubi naya. Jamupeti ni yicare hamwe araba abantu bamukuriye. Abaraba ukuntu bakuze, ukuntu umuziki bawutwaye. Abubahe nabo ni abubaha azoshika kure. Ego. Hari habavuze ngo Satubi ngo Empire ngo nta address ifise. Nonira iramaja yinyereke wowe umujournaliste mbari nzira ye. Ari kiringo baririmbye ba Bantu ba Nice n'abandi. Noniri he? Address yayo. Iye.
Okay, reka ndakubaza kandi kabazo. Dufate urahuye na Satubisa turamabafi ijambo mumbwira ni rya. Jeni twonahura n'usuno naramutsa. Uri gutamuramutsa ariko no murundi. Ari umurundi sindamukunda vraiment. Ego. Ngo mumbwire igitigiri c'abaririmbyi no vuga bagera kuri babiri. Ubona yuko bariko barakora neza mu gihugu cyacu Burundi. Babiri batarenga. Jene mera Fizzo. Ariko nakubajije babiri. Wowe wambwiye Fizzo na Double J nibo bantu jene mera. Fizzo na Double J hano mu gihugu cy'u Burundi. Nibo bariko barakora neza bimeze neza. Ni Benturo aheruka gupostinga ifoto ya Big Fizzo benshi ngira barayibonye kuri Facebook yiwe. Nyibaza iki ivyo bifise insiguriya. Hano kuvuga si Benturo wenyene Empire yose ironkera views ku foto ya Fizzo. Batavuze Fizzo baratakara. Fizzo kumuvuga bibaha amahirwe. Rero biracaza ba Berenice hajya baracapostinga. Hari n'izindi bafise mu telefone yabo baguma baziraba gusa bakamwemera. Bikanga ko postinga. Iko bari. Ego. Okay, bakunzi ba BK TV, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, turiko turasana barangiza ikiganiro. Mwabonye yuko twamaze kuyaga vyinshi n'abasanzwe bafana yo marebo novuga agera kuri abiri. Tuzogerageza kubazana muri BK TV, tuzogerageza kubazana muri office ya Burundi Kingdom TV, dushobore kuyaga neza tubonana. Mwese mushobore kubona yuko ibintu bimeze neza. Mu minsi ziza tuzohamagara novuga numwe muri abo babiri hagati ya Big Fizzo na Satubisa turamabafre. Nce mpamagara n'abafanzi novuga bagera kuri babiri kugira ngo bose dushobore kuyaga neza tugire de benziza. Ndabashimire cyane bro. Yes, murakoze cyane ako kajambo kayima novuga. Birababaje nta muhungu yambiza mubwire ntuze agabanye mukorogo vraiment agabanye mukorogo baravuga ko ari amahera n'amahera ariko ntibizimvye man ntibizimvye n'ibintu by'amahera make ego aze yisige Vesterine yo mufata yo mubera urakoze cyane ndagushimira na ego turashimye mu by'ukuri turaza abastare bariko barakora mu Burundi Satubi yarakoze birashimwa kandi n'ahari hose yubahwe habwe ico no musaba akore bishasha aduha umuriro yongere atse umuriro aba Bantu boy babandanye bajugumira. Yes, wowe ufise drapo rya Bantu boy ndagushimira cyane. Ego cyane. Ico no saba Fariyazi twebwe turazi yama yaturyoheye nabandanya akora kurya nyene amasasbi nawe ico no muhanura yoreka kuguma ahayagiza ngo ni rebo kandi tuzi kari kirobere ni ikintu kitagifise address ariko bariko barakora ibikorwa birasohoka bakorera he ego amajana ashaka kusaba Big Fizzo featuring yatwemereye ya Jux ko vuba yoturuhura imitima ego ngagira korere drama tu ya drama tunarabonye liste ziwe z'ama episode ashaka kuduha ego ni ngoma ziryoshe bya mupeti ni wundi muntu dufise muri kazoza ka Bantu boy azoba jashoboye ego wowe uvuze ati wasimbiye ko nasimbiye kuri YouTube John mbona 2 million kereke uzo kwande views kwande nizande sizasatbi yes okay ndabasezeye mwakoze kutwumviriza ego hama nkabambwiye Satubati ebana bubahwe baguhereza ishe yes bakunzi ba BK TV bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndazi ko mwamaze kugira subscribe mwamaze kugira comment share na partage n'ahantu henshi nita formidable tonable admirable considérable ciao